Yo, sinogutinya musani, nubaha nyagasani, sindi muto sindi gito, kuri rap ghetto, sinara ntajyame nkomezi yanje myiteguro. Uyu muhinyanyuza ararenze. Byari bimeze uko en fait ama studio nk'umurinimvi wa mbere atangwe kujya muri studio. Muri iyi generation turimo. Je mbona ko ari muri Nuji Farias. Muri Nuji Farias niwe atangwe kujya muri studio parce que ziga ndirimbo za Stopenda tena za mambo juu ya mambo. Kidumu niwe yamufashije bawuriye mu Rwanda cyamutwara muri Nairobi kwa producteur Kamanzi. Okay. Ziga ndimo no zasohokeye. Novuga wewe watubwiye yuko haraje umuzungu muragenda muri studio abo bwa mbere. We yakubwiye yuko muririmba kubirabure bakundana. Yes. Ni kubera ko iyo ideology ufise niyo mpamvu yaguhisemwo canke byavanye n'ubushobozi. Ego nanje mu mwanya waje kuvuga gusho ncenda vyumvamo nabonye ati bya muzungu yabonye ati je ndi solidaire n'abantu. Nabahe barimvyi batatu ba hip hop. Abarimvyi batatu ba hip hop nemera. Hari umupeti yitwa Bifesi. Okay. Hari umupeti yitwa Munago ya. Hari umupeti yitwa Wizaveri. Abo bantu batatu. Respect sana. Okay, mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye ni Irakoze ko Ryan Mr Prada Boy ntananigwa canke ntigera ntingishanya kugira ngo ndabazanire ibintu bimeze neza ahandi mu ntara Gitega ahantu hameze neza afisa kayaga bro nahakunze Gitega ngoma ntembera abastare bagenda batandukanye uno musi naho nigiziba ko ryo kubazanira Tupac like yeah man fresh bro West Side yeah. Sana karibu cyane muri Akejo Media thanks Akejo Media so okay Numusi wa mbere n'ibihe vya mbere mu mwaka mushasha turimo wa 2026 nasubiye kandi guhura na Keza Medias so iki ni kintu kiza sana kingiyohe vraiment respect kuri mwebwe nakazi mukora karanshikira sana nico gituma nifuza ati kabuki mutangendera mugendera abastari benshi so iki ni kintu kiza kijanye n'umwaka mushasha na album yanje imirire gusohoka that's kwa abarundi bazoyakirana igishika cyinshi so duhereye aho nyene canke tugahera ku ndirimbo kugira ngo batahura ati yuko ndi kumwe na mwenyewe tutariye photocopy canke ari AI gira kubaha ibintu Cost of fuck you bitch in quick clean west where we worry wanna shoot a king I sing that the song nigga fuck your life you are a cleaner better pay about it west side ni wa undi nyene Sugbi Makaveri yakubise akantu gashasha yakubise indirimbo nyinshi yakoze hit nyinshi niwa musaza yadisinze cyamamare na wa undi mutinya mukoze mu jisho you know what I mean it's me Tupac Makaveri turumva yuko ufise impano yo kurapa cyane Makaveri yatanguye ryari kuririmba canke yavyumvisemo ryari yuko ushobora gukora nukuvuga ko jewe umudiho wa hip hop na utanguye kuva kera umuziki twawutangiye guhera muri 1995 twari kumwe twari ama groupe menshi y'abaririmbyi muri ama groupe avamo umwe agenda akora neza bigashima gushino munsi nanje nisanze ndi Makaveri magaze neza mvuye muri The Public Enemy from so long The Public Enemy ico kintu cumvikana yuko na abansi bari nukuvuga ko hanze bidegeze c'est ça en fait tukira abapeti twavuze ati hari wa magroupe za Nigga Soul yavuyemo Farias harimo ntuze Bad Boys yavuyemo KD hariho za Entore Family yavuyemo DJ Daddy ico gihe natwe rero turabapeti tuvuga ati fo tukira Public Enemy parce que twarakumiriwe bagiye abraza bari bamaze kugira unani gwabo tugiye kubasaba nimero akatwima cyatwita The Public Enemies cyaturongo mu brother atumwa na Jinga turakora umuziki gucuno munsi turahagaze gituma mwaciye muza nka Public Enemy vyavanye n'ugwanko kubera ko yari mu generation yari mu generation y'abalolilo ba Big Farias cyagiye twarakumira twabapeti nyene tudafise talent tudafise chance yo kugaragara muri bo parce que bo baraba Big Brother baradukurira ariko natwe tuvuga ati reka tuweze Public Enemy twace dukundwa nabaga bose bakumira ko natwe twarabakumiriwe c'est ça this is a hip hop was going akijya gihe muri ko murakora umuziki urumva yuko haje gukumirwa none byaciye bigenda gute kugira ngo uvi Bujumbura uce hitamwo kuza kubigitega kandi wari umaze kubana izina par exemple aho Igitega kwanza je nsanzwe ni nko muhira parce que papa wanje ni origine y'Igitega ni mvukira y'Igitega ariko je nasanze nakuriye Bujumbura so umuziki rero tutangurira hariya twara ama groupe parce que nka Tip Top twatanguranye umuziki wa muri Afrika y'Epfo abandi ba Hasla ba Double Jizo bari za Dubai tu vois je ncamvuga ati kansubira kwanza muhira ngire building yanje ya branding bushasha parce que BJ ndafise studio ya enregistrement ndafasha abandi baririmbyi
ariko njavuga ati jewe kushaka ko nogira comeback nziza ifo ko nza no duga ku Rusogi ngende visite famille ndaba bagenzi n'inshuti twakoranye kera cyo ntangura gusohora bushasha. Okay, ndakuvuga ko waje ngaha kugira ngo usubire ku Ruzogi hama biteze imbere. Nk'igikorwa cyanyuma uvuga ati okay, iki nico gikorwa kandi usubiye kwa Kigo. Warakiriwe nkuko byari bikenewe? Parce que ni haciye nk'imyaka 10 ntagaragaza umuziki wanje nari muri still chilling ariko bumvuza ati inyuma y'iyo myaka 10 nagarutse abantu bambonye yuko ngitangaza bavuze ati why that is guys come back again surprise. So basanze bazi yuko muri hip hop ndabikora neza umuziki wa hip hop ndawiyumvamo. So ubu ikintu je no bwira abantu ningene bavyakiriye ndabibona bifuza ibikorwa bishasha. Nivyo bikorwa bishasha nanje nsanze ndabifise. Ndafise album yanje igira isohoke ubu ndafise EP indirimbo indwi. Izo ndirimbo gushika no munsi ndacha kwiyumvira ati no tangura kure kuri yahe. Parce que après nakoze igiya we shanga ngari na this in the big 4 years. Umusaza yaravuze ati man urakora bigashimwa ifo ureka kundisinga. Parce que je ndashaje sinogira beef n'umusore je ndiko ndageza negereza za bukuru. Cyanda bifata nka challenge ariko ubu nimirije gusora indirimbo zitarimo beef zirimo impanuro zirimo kwiyemera zirimo kugaragaza mu muziki w'u Burundi agaciro ka music traditional. Uri mu baririmbyi bakora umudiho wa hip hop. Kubera ki washoboye kwicara imyaka 10 mu gihe turi mwikena ry'abaririmbyi ba hip hop ubona yuko wahombeje igihugu cy'u Burundi? No, sinagihombeje parce que ariho Petit Frere banje nasize kuri carrière babikora neza. Hariho nka Petit Frere B-Face. B-Face naramusiginga nje hip hop. Hariho Wisaveli ahigitega akora neza. Biga byose byananyereka yuko nanyakwigendera eje yafuye hirya ejo Gizebi. Parce que Gizebi nije namwigishije umuziki. Nije n'umwigisha wa Gizebi. Biga zina Gizebi nije ari muhaye ugiye yitwa Egide. Gizebi nyakwigendera rest in peace my brother, you know. I must love you so much but God just love you than me. So ndagusabiye uko Imana yo guhubwami bwayo vraiment ni vyiza. Gizebi nije namwigishije umuziki parce que nari nka big brother wiwe nagira repetition mu nzu iwe parce que atangiye kurondera ubuzima kuri umwana muto. Nanje ico gihe nari nciga nije nari nzi umuziki ariko igihe nagira ama repetition mu nzu iwe imikanda yanje nsohotse nk'umuyaga nk'ubugiye CD gasigara muri deck yaca bisubizamo akaguma repeta. Naziga ndirimbo zose Gizebi yasohoye ni album zanje za kera zitamenyekanye my friend. Nije ndabivuze. Bya kweli? Really? Kono kuri ndakubwiye vraiment. So gushika no munsi rero turacakora umuziki ndifuza yuko album yanje ni yaza abantu bazoyakiriza ifise indirimbo nyinshi nk'indirimbo indwi. Sugbi Makaveli ndacyahari ndacakora n'abarimbyi bifuza featuring nzaba featuring abifuza supporting muzoze mu ndondere ndabafashe parce que ndafise studio gwanje personally igira enregistrement audio sindagira building video nico gituma nashimye entertainment turafise ama projet menshi tuzokorana ibijanye nk'umuziki ama clip video ama cinema parce que ndabizeye uko mushoboye. Uri muri babaririmbyi bavuye muri ya myaka bitari vyoroshe ko bamenyekana canke abantu benshi babamenya. Uri muri ya myaka watanguye turi muri generation y'amasede. Kijya gihe nk'abantu twatanguye muri cassette TDK za cassette bagira gutya ni karamu. Kijya gihe ku bantu batabizi canke kwi generation y'ubu intambamye mwari mufise kijya gihe kugira ngo mushobore kugenda muri studio zari intambamye nyabaki? Ico gihe kwanza ikintu cyama kigora umuririmbyi kuja muri studio misi yose no buryo. Uburyo nta management zariho na Facebook yariho na Twitter na YouTube. Ico gihe twakora umuziki nyene wo kwitanga uvuga ati je ndaririmbye sinzoba nka Pepe Kale ndaririmbye sinzoba nka Koffi Olomide ariko no munsi byarabaye nka true kera yari indoto byamaze kuba nk'ukuri. En fait problème twahura nazo yari lancement y'umuziki no gushaka kumenyekana tudafise ama digital nk'aya makamera. Twasohora ama audio na video twari dufise cyo gituma nkuno munsi ari abantu bambona nk'umu underground yatake tutura abantu bakoze kera nta muririmbyi yaje muri karere umuziki ntazi bayoya bande baralijo bage bose n'aba Petit Frere. So umuntu jeyo amvunovuga ko nkurira mu muziki nibagerere muzi bakuze ba Farias ba Kidumu Lolilo nawe ni grand frère ariko abandi bose generation umuziki n'aba Petit Frere kuko baje tubona. Ndashobora kubwira ngino muririmbyi wese yaje parce que twege twatanga umuziki kera. 95 twe twarakora hip hop. 95 tubagije n'ujya mu cameraman ariko aradukamera yarahagaze he il était encore petit.
birashika akaba atari bwanavuka. C'est ça. Cyo gituma rero ikintu mutabonye muri kahise muteza kutubaza muri kubu tubabwire ko ejo bizobici nk'inyigisho muri kazoza. Okay. Generation y'ubu iravuga yuko ugiye kuyibaza bakavuga yuko igituma mu batateye imbere bajya abantu n'abantu bishinga inzoga n'abagore. Nk'ico kintu kivuga kwiki nk'umuri legend wa kera. C'est ça, je novuga ko ivyo bintu n'ububeshi no kutategera kariyeri na situation abantu bakuriyemo nka Chancho wa Miss. Ego. Urabona ko mu grand frère no mu big brother ni Sogo. Ariko uvuga ati ngo Chancho wa Miss ntishwe n'inzoga parce que Chancho wa Miss nawe yabuze ababayere yabuze ibintu bamufasha. Parce que ukabona umuntu muririmbyi wese yigeze gukora neza hit song za kera ariko ubu adafise gusohora nkuko bikenewe agaragare nk'abandi nk'aba petit frère ba Dramati. Urabona biva kubuki biva kuri supporting arabura sponsor arabura abantu bamushigikira arabura abantu bamufasha parce que chaque génération iza ifise dream yabo abantu bose bazafise indoto zabo bashaka kwiteza imbere usanga abaririmbyi b'iki gihe na management z'iki gihe ni generation uno munsi niboza ba supporting umuririmbyi wa kera baza barondera umwana nyawe yagishushe nkabo basohokana cyo gituma rero usanga umuririmbyi wa kera ataronsa amahirwe y'umuntu azi carrière musicale avuga tujya muntu ni naka ndamuzi ndamushizemo amahera nka mu investinga nka mutwara za Nairobi akagira ama recording akamuza n'abandi za Lagos akagaruka kumugira icyamamare uyu muntu w'iki gihe atabifisemo vision na cible ituma umuntu ashika ku numbero kanaka uyu muntu nare bugufasha niba baririmbyi nka batwegwe tubuze ama sponsor tubuze ama clip video tubuze nyine abantu badushigikira parce que niba tubona munyenyeri nka kera ariko hari umuntu nka sister wawe nka big brother cyangwa tantine wawe wigeze kubona concert zacu za kera avuga ati ugiye mutipe n'umuririmbyi ugiye mutipe afite talent ugiye mutipe afite ingabirano iyo bikora bigashima arashobora gushiramo amahera akakonvestinga ukaronka support. Okay. Kera mwarakora umuziki wavuze yuko mwatanguye kuri cassette hama muraza ku CD. Turaja kuri CD. Ubu harashika ama flash memory card ubuzima burabandanya. Jendi buka n'umuririmbyi nka Uncle Crazy. Urabona Uncle Crazy kera jewe nari nzi yuko yarafise CD gwiwe ko yagenda na CD. Me arigerewe ige CD yigeze kwisigana kereke pare bamamagaye agenda kuririmba. Kiya kintu cyaranyeretse yuko chandegera ya CD ya Uncle Crazy ndaraba nasanze ari CD ya Phil Collins. Nasanze ari CD ya Phil Collins. Phil Collins rero Phil Collins n'umuririmbyi aririmba ama melody douce za kera ariko nabona igiya CD ya Uncle Crazy ayitembera nkacambwa ati igiya CD ni ya Nigasul Nigasul baramaze gutera imbere bafise CD parce que naco gihe ico giye kugira byari bitangaje nyine kubona umuririmbyi afise CD wacibona ati umuririmbyi aratesa yaramaze kuja muri studio araza enregistrement kumbe benshi twagendana n'amasede nyene z'abazungu bijya bintu byaranesa sana. Uncle Crazy rero agiye kwitaba repertoire camfata ya CD ndabe ko yasohoye album ngize nafundiwe gutya sanga ni CD iko Phil Collins ndavuga ati kumbe nawe abatipe baracirondera man. Okay nanjye ndakomeza ciye gutya muri vestiaire sanga Sosokeye afise CD ngiye kurabiga CD nabene sanga ni Niga by Nature. Ewana ndavuga baririmbye harundi rero yitwa DJ Bright ngiye president wa Amical. Bright rero nagiye kuraba wewe yarafise flash ariko yari modem muri ya myaka yarafise modem urabona izige bashira kuri ordinateur ko no connection wewe rero yatwereka yuko ka kantu afise nka flash ebana yari umuririmbyi nawe nk'umuproducteur arenze akwereka ati je no kuvugiriza piano indirimbo nkaca ndashira muri flash nkaza kwigira mixage soit muri Italie Belgique birashoboka bavuga ati uyu muhinyanyuza ararenze byari bimeze uko en fait ama studio nk'umuririmbyi wa mbere atangiye kuja muri studio muri generation turimo je mbona ko ari umuririmbyi Farias ni atangiye kuja muri studio parce que zige ndirimbo za Stopenda tena za mambo juu ya mambo Kidumu niwe yamufashije bawuriye mu Rwanda cyamutwara muri Nairobi kwa producteur Kamanzi. Zige ndirimbo nizo zasohokeye cyatubona ati Big Brother. None studio ya mbere yatangiye kubaho mu Burundi ni iyi? Studio ya mbere yatangiye kubaho mu Burundi yaje gufasha abaririmbyi kera tukira underground. Iyo studio twari kodira ahantu hitwa kwa Desire muri ville hajya kuri Ideale hari ahantu winjira nyene hari ahantu hitwa Bam Studio. Hajya rero ni kwa Saido twafata cassette twirikodinga nahasaze Nziza Desire nahasanze Silas Damara bariko bagira ama enregistrement à l'époque ndasanga Bad Boys nayo ne kurigira ama emission hajya
cyanda hasanga na Nigasuli Nigasuli hagera ko za ndirimbo zabo za karata tatu yego maishani karata nazo nizasohoke hajya avant bataraja kuri CCIB kwa DJ Dick. DJ Dick yari mukuru wa DJ Daddy à l'époque. CCIB yavuza guhera 11h gushika 14h. Niyo studio yatanguye kubaho. Studio rero yatanguye kuza mu Burundi, yari studio yitwa Felix Music Center Bochum Production. Yari hajya kuri Rompwe impande ya Pinibe. Felix Music Center iraza iraturi codinga Bochum nta umenye yari afise akiga hacha haza studio ya kabiri hari kwa Mushenge Shangani. Mushenge leta raha urabona Mushenge hajya kwa Mushenge naho ne turagenda tukarikodinga ariko umu producer akora hajya yitwa Kapede yaturi codinga boss we adahari kuko boss yari hajya Mushenge yari umwarabu yaramushambure ati iyo muziki y'abarundi nimaze kuririmba bazojaye kubona tuzorufise indodo yo kwinjira nyene yacha recording imiziki y'abandere kuri codinga yacha recordinga nko ku mugoroba nk'ijya ndirimbo ya Sly mama watoto muraizi jipera na ujue nakupenda mpenzi we ni mama watoto zigya zose zasohoke hajya muri Felix Music Center Bochum yazikoze 4 bacha bayimurira hajya kwa Kapede hari kwa Shangani na wene arazikodinga zirasohoka Kapede na wene yarabura umwanya wo kumixa bien akacarindira boss yo Musa atembera hajya muri studio arazumva zigya ndirimbo amaze kuzumva acabwira ati aba baririmbyi kabuki bagomba gusohora indirimbo nk'inziza ariko bakarikodinga mu mico bahamagare rero babikore je boss ndi ngaha bisohoke bien Sly baramuhamagara Shangani Kapede aricara hajya baragira mixage ibintu biratoka fresh Mushenga cyahitamo yo kubafasha acavuga ati indirimbo sohoke hariho jewe Famba Mr Mafieri hariho Chaplin natwege bacaduye indirimbo yitwa Mtiani irasohoka iyo ndirimbo Mtiani yarasohotse Chaplin tutugera kugira tournage video twagiye kwa Ntuze kwa DJ D yari umu producteur yakora muri Havana à l'époque yagiye Bujumbura tutugenda muhiriwe tugirane video birasohoka fresh tangura kubivyamamara turamenyekana gutyo haca hazindi studio gira gatatu yari studio yitwa MRM yarimo yakoreramo Romeo Production Igwe sinziko mu muzi barimvya ndirimbo bafata taxi Étoile du Centre MRM iraza irakora ikihinduka Kirimba Art Bochum MRM niyo yahindutse Kirimba Art rero yahindutse Kirimba bacamurekiritana DJ Daddy parce que DJ Daddy à l'époque yaririmba muri groupe yitwa Intore Family baba petit bo muri Asiatique wa mtipe afisa kabako guki yarima ndeka mvuge mani ndakugristinze nawe wese afero ntanakubona mani this is game twaratakaranye ubuzima bwadutaka en fait udushokura haci imyaka nka 12 ans ini myaka 12 tutarasubira kandi guhura nka baririmbyi bose parce que je ni sanze ndinga nabone hari abandi za Burayi hari abandi bari za Dubai hari nabandi bamaze kufa rest in peace nuko kuvuga ko ubuzima bwaratumye utaga wewe indirimbo ya mbere wayikoreye muri studio yihere indirimbo ya mbere je natanguye gukora ngaye Bujumbura nakoze indirimbo yitwa acha kusema mzungu nakoranye n'abazungu bo kuri Centre Jeune Kamenge iyo ndirimbo twari kodinze muri Lightship Record Bochum hajya ku umuco urabona bajya bakina umuco uduseri umuco hariho studio hajya baba iyo ndirimbo mzungu arampropose ati twene turirimba indirimbo ivuga ati tureke gufata abazungu nabi nabirabure mukundane nk'inshuti so turagenda turavugana na Bochum aratubwira facture turariha ico gihe Alexo Mix yarakira umuplanto hagiye kuri studio Adomix yarakira umupianiste yarabe producer Adomix so ico gihe rero turakora iyo muziki urasohoka twabanje kujya kuri Kirimba Art Romeo abonye umuzungu araduza ibeyi umuzungu rero bamubwiye ati umuziki ni 300,000 à l'époque ararira nawe ni 300,000 abona ko ari menshi kijya gihera amafaranga menshi cyane tugenda kuri Lightship Record Bochum Production acha twakira ku giciro ntangere adukorera umuziki kuri 150,000 n'umuzungu yumvise 150 avuga ati vaut mieux mais lui là le type Romeo Igwe il a augmenté des prix c'est ça mais nuko n'umuzungu na wene nta mahera yarafise umuzungu na wene ntiyari bwaronka amahera menshi parce que abayeho bien ndamuzi mu Faransa muri Marseille ndamaze kumupitira nagi kumvisiti wiwe
parce que je namaze gutembera hariya hose namaze kuhashika n'umuryango wanje kenshi usanzwe w'Iburayi je kuja Iburayi nakanu nyene nk'umukino mu ndege n'ibintu bidasumbuwa n'ibintu bisanzwe yego okay so ico gihe rero muzungu arariha 150 turakora indirimbo kuri Light Chip Record indirimbo irasohoka abantu bayakirana igishika muzungu iyo ndirimbo barayizi yarakunzwe sana za Au-delà du son za hit parade gushikaho baratuvugije yaraciye kuri Trust TV yeah ndavyibuka à l'époque yaciye kuri TV Ice TV okay gushika no munsi ndacakora en fait umuziki muri etape tugezemo ni ibintu uvuga ati urekuye abandi baguma bashiramo akariro naje ndabemerera abafans banze ko nzobandanya shiramo akariro kwera umuziki ubandanye uryoha tubandanye dusohora abantu babandanye bavyakira neza so ama studio rero aho rero abandanyaza hacahaza Menya Media Menya Media niyo yasohoye Lolilo Menya Media studio hariyo Jeremy Production aho wari wamaze gusohora indirimbo ya mbere nani amaze gusohora indirimbo imwe ndondeza ndaba ingene nanje nosubira kandi kujya muri studio nkore vyemegwe ariko bikaguma vyanka binyerera aho muco gihe wari mu myaka ingahe okay par exemple ico gihe je nibutse parce que ndakuze je mfise imyaka 40 okay mfise abana babiri mfise mariage imwe islamique ndafise état civil catholique okay so ico gihe je ngereranije imyaka nsohoye iyo ndirimbo parce que nari muri année terminale kuri Selike nari mfise imyaka nari muri 32 ans nari muri 32 ans nsohoye indirimbo ya mbere ndonse rero management yo kujya muri studio urumva ko nabikunze kuva kera nkiri umupeti ariko mwaye yagumi nkubite hasi sinashobora kujya muri studio parce que na job nari mfise n'umuziki wari uzimbye kujya muri studio basaba ko ufise ponyo nanjye zo ponyo nazo nari mfise nakumanye ndo muririmbyi wo mu cité bemera mu mashow ma surprise bemera hehe natangiye kujya muri studio mfise 32 ans niho watangiye kujya muri studio ubu mfise 40 ans urumva iyo myaka 8 yose nariko ndirondera nyene amaregistrement nkora ama video byose nakoze muri carrière yanje byabaye muri yo 32 ans jusqu'à aujourd'hui j'ai 40 ans ni imyaka 8 yo kwirondera ubu nk'ikintu ubu tugeze kuri generation urumva umuntu watanguye kuri cassette uraza kuri CD haraza flash ubu tugeze kuri YouTube tugeze kuri carte mémoire na YouTube nukuvuga ko umuziki utera ubana yindi ntambwe yes namaze kubifata nk'umuga nakazi nubwahe buhinga nka Machiavelli man ugiye gukoresha ukavuga ati jewe ubu nibwo buhinga ngiye gukoresha kugira ngo nje kuri niveau imwe na babaririmbyi nasiga canke na ba petit frère yes ubu rero strategy mfise ino nakariro nzanyanye muri umuziki ndundi ngiye kwitaho gukora ama video sana parce que inguvu z'iki gihe uri umuririmbyi udasohora video ntibamenya kuri mu bikogwa en fait ngiye gusohora ama clip menshi ngiye gusohora indirimbo nyinshi parce que ubu ndafise studio gwanje ya audio video ndafise company igiye kunyiyemeza kuziramfasha gusohora ama video bigiye kugaragara en fait ngiye kugumiza kwa kariro nsoye audio na video kandi si zose zosohokera ngaha mu Burundi ndazi muri Nairobi ndazi Kampala ndazi ndashobora kugenda no mu cameraman wanje tugaturuna hiyo tukaza tukagira montage tukarekura ibintu bisa kanovera na quality nziza ico nico nemereye abantu ngiye kubagirira tugiye gusohora ibintu bya karoruhore bagiye kuvyakira neza sawa ndagusubiza mu myaka y'inyuma gato no kuvuga ko kijya gihe dufite indirimbo nyinshi cyane zamenyekanye tugarutsa no kuri generation yaba ba mukombozi bandi wasanga ari indirimbo nyinshi zamenyekanye mugabo zidafite video ikibazo cyari nyabaki cyane byava kugira ngo dushobore kuronka video kandi zari indirimbo zakunzwe cyane ico gihe rero izo ndirimbo ukora mutaronsa ama video yazo izo ndirimbo zari nziza kweri zarakoze neza abantu barazikunda ariko indirimbo idafise video imeze nk'umuntu atambaye urabona iyo wambaye uraca mu bantu fresh ukavuga ati ndi smart ariko utambaye rero ugenda unyegeza ngaha n'inyuma audio rero ni indirimbo itawe nimeze nk'umuntu atambaye nuca mu bantu wishime indirimbo yashobora kuvuza ku radio leave me alone only nina okay ukacuga ati none uyu muntu yaririmbye indirimbo ninde uyu musazi ico gihe yari ngaho nyene indirimbo ikiravuzo na wene kubona atarakora amasanamu hari aba petit ba Elvis Mapozi ba Lil Show bari bafise ama video
abapeti rero baramutinya umusaza kuvuga ati nyene indirimbo n'uyu ari ngaha nawe nakabyumva kaca kuko nta video yari ifise. Uramubona mu type yitwa Press Mushindi kaga peti aho nyine gatoye ndaguciye no kuvuga ijya ndirimbo hatangwa hasoka audio umwanya munini sana audio irakubita hit iraba hit yavuye kuri Kirimba Arts Romeo Production n'umusaza Big Farias nibo bakoze iyo indirimbo iraba hit badafise video. Umusaza toratera amana gukya indirimbo ikavuzwa ukamva abashitsi bavuye Kigali bakabaza ati umuntu yarimvye indirimbo ninde kandi yicaye ngaho impande yabo bakuma bamerekana ati ni uyu na wene bikamubabaza nico gituma biga bintu yaririmbye ya epoque nivyo baramuvuga fo baramutuka ngo ni fala ngo ni kabwela hana pakula na kulala. Oui, il gars tape araziciyemo. C'est vrai, il a chanté la vérité. Mais uno munsi hageze hagiye ahantu mvuze ati ngo fala kabwela hana pakula na kulala kugira ati ngo hari kera. Akubwira hari kera parce que uno munsi yeye nawe yaramaze kuyitora yari yamaze kuyironka cyarakemutse cyaraciyemo ubu nawe asigara mu VIP. Ubu asigaye bamwita MVP sinzi ko muramuvyumva bamwita MVP. Yeah, respect kuri we vraiment intwari rya musaza arakoza amateka. Respect for you Big Farias. None kijya gihe kwari kubura ivyuma canke bwari uburyo bw'amafa. Bwari uburyo amakamera yarahari n'abantu kwitanga uvuga ati akore video. Niyo mu cameraman kwanza gushaka yiyemere. Byamuca kure. Nkaba Papi Jamaica twarayibashiramo ku nguvu. Papi, wewe ni wowe ushoboye Pippen. Turiko dinge tukayimukundisha. Na wene akaca gutuma amahera menshi. Ukagenda ukamena ikesi ukayamuzanira kwera bibe. Okay. Nico gituma mbonye za clip z'abaroriro kuki nkukunda kuki nakwihebe zakoze Papi Jamaica. Papi Jamaica urabe zigia clip za kera za 100% z'abaroriro zimeze bien sana. Urabona ko abarimvyi bafise swag bafise fresher ariko abapeti biki gihe ama makeup ni menshi sana ama filter ni menshi abantu bagashaka kwimakiya sana bagaragare nk'abantu b'iburayi kandi natire yacu hari kivuze. Nuko rero je mvuga ati abantu bose bakoze ikiyagiye mu bihe bigoye shout out sana ndabemera big up sana vraiment. Nta gwanko nta shari na mutima mubi parce que ukaraba nk'umuntu yavuse muri 87 gushura umusara cyakora umuziki umuntu yavuse higa ejo muri 2000 niba afise TikTok yinvestiza menshi ico kintu ndavuga ati ujya muri rimvi wa kera akoranye n'ubu bokora ikintu ciza sana kandi ikintu kizi old school na new school avanza quality ivyaranyene byo cemera neza sana kabisa. Narigeze gukora interview yes. na T-Max sinzi kumuzi Max ndamuzi ndazi ningene yaje avuye muri Dar es Salaam avuye muri Tanzania aje n'umugwi wamuzanye mu Burundi wari umugwi witwa 1 by 1 wagiye gustragolinga muri Tanzania hariyo Double B Shebemanti hariyo na Top Nigga bavuye hajya mu Buyenzi baba mu Ruvumera kuri 21 bagenda muri Tanzania. Après babonye yuko umuziki wo ngaha bagomba kwikuza baduze niveau bagenda hariya barakora umuziki bacahura na T-Max bacamuzana T-Max bamuzanye atarakora n'indirimbo imwe yarafite indirimbo yitwa Balalao. T-Max yaje ava muri Tanzania parce que T-Max yakuye n'umurundi yakuriye muri camp de réfugiés. Okay. Yakuriye Nyarugusu n'abamukombozi bose barazinanye. Abantu bakuriye muri kambi zahariya bari bahunze intambara ya kera nga mu Burundi. Max yarimo nawe ne mazina yo kavukire yitwa Timoteo. Iga T-Max Timoteo. Yeah. Okay. So nuko nawe ne yaje 1 by 1 ari muzanye turamwakira kuri game arakora umuziki acakora indirimbo ya mbere yagaragaye amasanamu aronke management ya Kim Junior ni ndirimbo sema nao. Okay. Yes. So nukuvuga T-Max rero ndiko ndamubaza naramwaje ikibazo kimwe ndamubaza ati none byagenze gute? Yeah. Kugira ngo mwebwe ntihabonekane iterambere iri nini mu muziki. Ati Max ikintu nyinshi yambwiye ati ico gihe twe kera turiko turakora twakorera imiziki mu mahoro ndavuga mu bizu nta mazu meza yarahari yo kugiriramwo show. Kandi ivyo navyo twari mu gihe twari tuvuye mu ntambara urabumva. Yes. Ngo bari bavuye mu ntambara igihugu nticari gifate neza kugira ngo bashobore gushika kuco gihe. Oui.
aho hari ukuri kurimo ku byo baba yaravuze kuko namubaje ati kubera kimwe mutateye imbere nk'abandi baririmbyi mushike kuri nivo canke nkuko twabona Professor J bo muri Tanzania nk'abandi mukagenda nk'iburayi canke mukazana andi makorabo canke mukazana amagrammy n'andi ma trophy yatandukanye avuga ati igihugu cyacu cyari kivuye mu bibazo wewe nka Machiavelli wari uhari cyo gihe kandi nawe uraje wari umuzi yes hari ukuri canke yaragombye kwihishira no justement Max yaravugishije ukuri ivyo ti Max yavuze ukuri parce que muziki wa kera twawutanguye turaba ghetto man turabakene turabana bo ku street turabatimbaye batwita ibidoma muri town ariko harageze igihe Imana irakora ukuntu turaronka ubuzima turaronka ubuzi turibesheje turatunza imiryango bijya Max yakubwiye rero c'est vrai Max yavugishije ukuri parce que abarimvi benshi twavuye mu mageto twatwara abantu nyene abandi bakuriye mu irerero so ama location abantu bagiye gutahura ko location ukwiye gusaba location ugakora indirimbo tumaze kubona abandi ngene bitaho twari tuzi yuko muririmvyi aho ushaka nyene indirimbo waririmbye ibintu nyene ushobora gusorera ngako ibarabara ugaturna gutyo Max ivyo yakubwiye n'ukuri bijya bizu rero babikoreramo ama video nibwo buzima twari tubayeho abandi bararyama no kuri street nk'umuririmbyi Bauden il était un enfant de la rue yari umwana wo mu ibarabara mais aujourd'hui ni umupapa afise umuryango afise umugore n'umwana angende kwa Bauden nkabati wakuze tu vois urora afise famille kashobora no kumusigira nka 50,000 akibeshaho agasumira umuryango so wundi kero muhaye 50,000 ashajanye ne kunywa ibiyari umuntu yakanya amaswingi parce que petit il était sans abri quoi yari umwana ahorere kuri en face solaire parce que ndavyibuka yakuze tumubona ushaje mu muziki bigati Max yakubwiye nivyo vraiment abaririmvyi benshi twavuye mu buzima bugoye ubuzima bugoye mu ghetto life twakuriye mu buzima bugoye tugaruke kandi ku bibazo vya TikTok cyane iyo tuvuze Machiavelli ni umuntu nyabaki Machiavelli ni nk'ipete Machiavelli ni nk'ipete iryo pete ryatanguye gukorerwa mu Butaliyano Machiavelli Niccolo Machiavelli yari umutaliyano yari umwandisi w'ibitabo ni umuntu wa mbere yatanguye kubwira abazungu bacinyiza abirabura abwiye ati naraye indoto mbona umwana w'umwirabure yiga ku ntebe imwe n'umwana w'umuzungu baca baramwica bamurashe ntiyapfa bamwishe muri Roma bamusanga akibaho ahantu hitwa muri Parme mu Butaliyano nyene niwe yanditse igitabo ati ndafise indoto mbona umwana w'umuzungu yigana n'umwana w'umwirabura sasa Tupac rero acaza nawe à l'époque avuze ati nifuza kubona umuzungu n'umwirabure basangira ku isaha nimwe I need change hagiye rero changes yacieza guhindura avuga ati I need change nawe ne baca baramuhusha kumwica baramuteye amasoro atatu ari muri ascenseur akize aca sohora iyo ndirimbo rero yo kuvuga ati me against the world ndacariho kwisi kuba nkiriho kwisi nifuza ihinduka shaka kubona umukene asangira n'umutunzi shaka kubona umutunzi afasha umukene shaka kubona umukene akorera umutunzi kuko ubutunzi bw'umukene ni nguvu ziwe inguvu z'ujya mutunzi n'ubutunzi afise ujya mutunzi rero niyo kwibakira inzu no afise amahera tufata bagiye aba Ede n'abafundi bagiye rero bakorera hagiye amahera basi bamubakire kubera bose banganye. That is the evolution. Tupac has come like revolution to change mind of people. Abantu muhindura ivyumviro mvuga ati wo hasi zoduga hejuru kuko hejuru byanditse ati wo hejuru azomanuka. Okay. Yes. Okay. Uri muri high yerekana yuko washikiye Tupac canke Machiavelli niyo na ideology cyane cyane ukunda kugirako. Novuga wewe watubwiye yuko haraje umuzungu muragenda muri studio abo bwa mbere we yakubwiye yuko muririmba kubirabure bakundana. Yes. Ni kubera ko iyo ideology ufise niyo mpamvu yaguhisemwo canke byavanye n'ubushobozi? Ego nanje mu mwanya waje kuvuga gusho cenda vyumvamo nabonye ati ujya muzungu yabonye ati jendi solidaire n'abantu parce que hajya murerero twarerewe kuri Centre Jeune Kamenge haraza abantu benshi haro n'umwirabure wasanga ataca afise ari umukene ariko yanga umuzungu amubonye umuzungu akamucira amata akamuga pu stupid umuzungu avuga ati tina nje muri Afrika nziko mudukunda kumbe ni ukuntu bivuga ati ni babantu nyene batarabasivilize bataramenye icari cy'umuntu bataramenya agaciro k'umuntu bashaka kuko haro n'abazungu batamenya agaciro k'umuntu bafashe fu abirabure
ariko uno munsi abirabure nibo bubase ama equipe nationale y'iwabo niyo yubase amafamiye yabo udafise umumetise mu muryango burayi nuhembwa hariya rero ubu baramaze kunya agaciro k'umuntu k'umwirabure haro n'abirabure bari hino muri Afrika bataza agaciro k'umuzungu none iyo umuzungu ataza muri Afrika computer ari kuza gute imodoka ari kuza gute ubwato bwari gukorwa nande indege ni kuvuga ko umuzungu hari igituma yaje muri Afrika natwebwe abanyafrika désolé pardon nk'abanyafrika natwebwe twakuze turi civilize turaza agaciro k'umuzungu tuvuga ati hayo umuzungu ataza umuyaga nkuba wari kuvahe nk'ikamera iko iradukamera yari kuvahe umuzungu rero agituma yaje muri Afrika kwera ibintu nk'ibi bize natwebwe rero ariyo exploitation abazungu bagize ya à l'époque de colonisation badutwaye hariya baratubakisha baradukoresha turarondoka turagwira haraza abantu iyo yari ni evolution yari nka colonisme yabaye kubera iki nabone bateza imbere uburaya bwabo ubu rero twamaze gutegera yuko abantu twese turakeneraniye uri umwirabure ukeneye umuzungu uri umuzungu ukeneye n'umwirabure nkuko rero twese turakeneraniye Makavera amaze gutembera mu bihugu bingana gute Makavera amaze gutembera mu bihugu byo muri Afrika amaze gutembera ibihugu maze kuja muri Congo maze kuja muri Sudani y'Epfo maze kuja muri Dar es Salaam maze kuja muri Uganda maze kuja muri Nairobi aho ni muri Afrika mu bihugu byo hanze maze kuja mu Bufaransa maze kuja mu Butaliyano ya hose nagiye nyene ngenda kugira amaseminaire musicale niba turungika maze kuja mu Butaliyano mu Butaliyano mu Bufaransa no mu gihugu cya Mayotte ndabaze gushikayo sawa aho mwarungikwa na bande byagenda gute par exemple à l'époque twarungikwa na Centre Jeune Kamenge yaraduha ponctualité y'abantu bize ururimi umaze kurumenya bakaca baguha visite ukatugenda kuvisita aho hantu icyo gituma twagendayo kenshi cyo dufise abazungu baba correspondant yiyemeje kukwakira kugutembereza iminsi 30 cyangwa amezi 2 ukacugaruka muhira yes none ko aho hantu ico kintu yageze kucumva yuko cigeze kuhaba yuko hari abantu barungikwa hanze bakagaruka hace haza gute ige jambo leta ikaca ivyita ni ibintu by'abavayo imiziki ni ibintu by'abavayo ubwo ntabwo ari abantu batanguye umuziki ico gihe muri iyo epoque aribo bavyonze bigatuma leta itaza gushigikira kuko nitukibona abantu bagenda iyo chance y'abaririmbyi kujya hanze abatanguye yarigeze kuhaba ababitovye n'abantu bavuza ingoma abatamburineri abatamburineri rero baronse amahirwe yo kujya hanze ntibagaruka baca banyika bashitse Burayi nta numwe atasubira gusubira muhira igihugu rero cyakibona ati tuguhaye ponctualité yo kujya kuyiga canke kujya kugira seminaire ukacunyika hariya rero Burayi bagufashe baraguha ubuhungiro bakaguha n'ubuzima ariko kaca batanga raporo ati hari umuntu w'u Burundi yahunze ibintu kanaka dufise ino bagiye kuraba amadomene yawe y'igihugu gasanga wewe nta na conflit bafitaniye na wewe bagiye kuvuga kuri mu refugee politique nta na politique uzi kubera bironkera uburaro n'uburiro bw'Iburayi bagenda gutukisha igihugu uvuze ikintu gikomeye bagenda gutukisha igihugu bigiye rero nje igihugu akigira frais irabroka gusohoka hanze bisaba kunuku bagihugu guruhusha uvuze ikintu gikomeye Makavera c'est ça moi je sais nukuvuga ko abantu ico gihe baragenda bararonka izo opportunity bakagenda kuja hanze kuvuza concert kuja hanze kwiga uri muririmbyi twari tubire kuri ariko benshi bagiye hariya nk'abatambure baca bakwepa hama babaje bacavuga ati equipe igenda kugira umupira akagaruka kocha n'abakinyi babiri abandi bari basigaye hariya basigaye hariya rero mukurondera impapuro polisi yategezwa kubafata ibafashe rero bakaca bavuga ukacumva ati n'abarundi n'abakongomani baca barundukiriza hariya ati president kanaka turafise abantu bawe bavuze yuko bahunze mzee na afansa mimi sina problem nao watu akabaza abanyasama none nakanaka baraza watu sasa tuwajui mzee bameenda kutafuta maisha mukuronderera rero inda zabo ukasanga bari kwatukisha igihugu sesa tukituma rero bacha bafrena gusoka mu gihugu rero bisaba uruhusha bisaba audience bisaba ama visa kugena za ambassade nizo gutuma abantu tutakikuta concert zo hanze kuko Etoile du Centre yageze kubivuga mu yandirimbo yabo ni mwizere bati umuririmbyi aronse kuja hanze n'abahunze ariko amasikise kanya gato ni yabatuma mu vyimba
ikintu nacyumva. Kera rero abantu twari dufise gusohoka bacancu amisi baragenda kuvuza hanze bakagaruka na à l'époque Africa Nova igihugu cyacu cyagiye mu ntambara ya 93 Africa Nova ari hanze. Nico gituma Africa Nova cye aguma hariya. Ariko baramubwiye ati igihugu cyawe kiri mu mahoro amaze gutahuka araza avuza ngo concert zitatu aragenda abona ko Burundi buri authentique nuko. Nka kamo rero tera ubwira nk'abantu wewe muri nk'icatumye wowe udakwepa ndavuga nka mu Butaliyano canke mu Faransa naragiye ndashikayo ndakora seminaire zaje tujanye turaheza tururi indege turagaruka. Wewe catumye udakwepa nk'abandi canke unyike nk'abandi ni giki? Parce que nabona ati iburaya ukwevye udafise mu mutwe hakomeye hafise resistance niho baho finalement uzosanga ugiye kubaho nabi ubuzima hari uzogiye kumucakara uzocukora byinshi bibi bitazotuma usubira ni wanyu canke usubira iwanyu utari umuntu nyene nka kuriya wagiye umeze. Parce que hariya urabaye urayi wakwacimvye urabaye udafise impapuro nta kazi uzoronka nta hantu uzoja kwiga en fait uzogutunga uzotungwa n'ikirara nyene gicuruza urumogi gicuruza ibyayo umutwe gicuruza umubiri usanga ubaye kunda yo ndaye uzogenda hari sambane n'abantu igutahireko wowe uzoguma uri mu nzu urumva ubuzima bashobora kugwara bashobora kuba traumatiser arashobora kukwirukana no mu ijoro uzojaye arashobora kuzana n'abandi bagabo nyene banyoye amayoga akagutahiraho wowe ntacu uvuga uguma uri nk'umukozi gushika umunsi uzomenyera cyangwa uronka undi umuntu agufasha agukure hajya agutwara ahantu kuri sociale akwereke hano abantu badafise banahonikora baza gusaba ubuhungiro ngaha. Ariko gusubira i Burundi uri wa muntu agikomeye ugifise bwa bwenge ugifise wa mutima wo gufasha abandi uwo mutima uzoba warapfuye. Ingwara nyinshi trauma nyinshi uzoza ibibazo byinshi uzoza ari wa muntu nyene wiyemera ku bandi nta uri burayi mais rien à faire. Beaucoup de problèmes, beaucoup d'incendies. Uzobuje nyene wari wa muntu nyene umeze nk'iki sanamu kiraho. C'est ça. Parce que ariko ugibura ufise impapuro zawe warishe visa ufise uburenganzira ufise uruhusha na hari bushika n'abazungu bakakubaha ushika hari n'abazungu bakagutinya kuko hari buraya rero n'abazungu bagiye kwibarabara ari abazungu ba Kenya ari abazungu usanga basiza kabakuri asegereza nabo n'amahero urenganye bashiramo agacoin 50 euros 20 euros kasanga umuzungu nawe yarabaye uko gerageze kubona n'umuzungu anirikinga ati ntiza beskeri yawe ngende nyene gusuma ngaruke avuga ati akiri nubwa mbere mbona umuzungu asaba service ntizikinga urumigwa cyane ndumigwa kuko nari burayi abazungu bose babayeho neza nabone barakubititse nabo nyene life urabakubita nico gituma baca bifuza kuvyara n'abantu nabirabure ko umwirabure hari w'impunzi abifitiye agakarte credit kiyo yisumamo ugasanga umuzungu yavukiye hariya na carte credit yafise kiragoye abazungu ntibamugiriye ntuze compte bloqué kuko iburayi ugiye kuvyara umwana hari amahera ubika gushika azogeze imyaka 18 yaga amahera yiba akaca yamuha twenga dukura 18 n'utangura kurondera nta economy dufise tu vois tugeze muri 18 ni ucitangura kurondera hari n'abatangura kurondera yageze ku myaka 30 ugasanga umuntu ari muri uni man nta account afise abavyeyi baramuvyaye bamushira ku ishuri ariga amashuri arihigwa na oncle ushaheze ariko rero burayi umaze kuyiga hoje humanité myaka ya humanité hariho amahera bari muri account yawe tugenda kuvisita hamwe ugenda kugura agasuplesse ukakigurira agapanaro ukabura rindiriye kubandanya amashuri cyangwa uronka akazi uri authentique cyo kintu nakibonye hari burayi vraiment. Reka tugaruke ku muziki wa hano iwacu mu Burundi. Ubu iyi generation urayibona kandi urayikurikirana sana kandi bakora neza bigashimwa vraiment. Nabahe barimvyi batatu ba hip hop abarimvyi batatu ba hip hop nemera hariho umupeti yitwa Bifesi hariho umupeti yitwa Munago hariho umupeti yitwa Wizaveri abo bantu batatu respect sana urabemera cyane ndabemera na account zao ndazifollowing nkabone ngene bakora parce que juru murapere numviriza ideologie nkumviriza style nkakurikirana ikintu cyitwa rime ajya amajambo ahereza asa ndakubwire egera wa mugore hajya si heza uri keza ngwino ndagutware heza mu bwiza ndagutembereze ibintu nk'ivyo nagize freestyle nyene zitema kukumvisa ari cyo rime rime nage amajambo ahereza asa
hariho abaririmbyi barimba badafise rime urashobora kuba urapa sana byinshi nka Busta Ramsi ariko ndakumvirije rime za 90 Okay. 90 yagahora nyemeza sana bigahora yenze yigisha gutamba dogi biga rimwe nka Busta Ramsi Breezy biga bintu biga by'amajambo menshi biga birangyohera sana ariko rero kuririmba kujya sifo ni fresh courage 90 so hari ikintu bita rime amajambo ahereza sa ajya amajambo yahereza sana abavita respect musically uri umuririmbyi uririmba neza uri hiti udafise rime hari ahantu tukunegura tuvuga ati urakora neza bigashimwa ariko nta rime ufise okay Double J afise rime Double J ariko araririmba numu R&Biste si umurapere ariko urumva ko afise rime ariko Big Brother Kidumu bigiye kuza vuba mais à l'époque Brother ari kubitira nyene iripu nyene atari imeshiriyeko ngavuga ati Big Brother none ko uri umusaza utwemeza kandi ukabuba hanze nk'umu ambassadeur wacu rime niki kuri wewe si wewe nyene tugiye no kwa kamiliyoni kera muzee wa shida za dunia yari kubitira indirimbo si atari imashizemo ariko Farious yaje afise rime okay uri mu bantu wama uriko Big Fizzo kujya nukumufana canke nukumva yuko bumushoboye Big Fizzo kwanza ni umuririmbyi wa mbere nemera nga mu Burundi okay ugenda mufata nka Big Brother ujya ni kaka mkubwa amfetere kuya kumudisinga sikumwanka no hajya imeze nka kiki umuntu amaze kuduga ushaka kuduga nawe umudugirako umudugirako kandi ukamudugirako umubaha muri wewe indani umubaha ariko abantu kamwereka ati ugenda mubahutse parce que niwe batinya ushaka kwemegwa wihanga ujya muntu bemera kwera nawe bakwemere urabona nk'i channel yawe irakora neza bigashima ajya ama channel yose warabihanze uvuga ati jewe ntegerezwa kurekura ngwiza ama views s'abonner subscribe zibe nyinshi kubera je ndazi wo ndiwe kuko ariko iyo bagiye batakora ntimwari gukora bagiye rero baraguhaye intumbero yo kuvuga ati ibintu tubishisha uko wowe uvuga ati na mubicisha uko je ndabicishamo muri zigzag akubantu bataragaragaza kumva ijya disi bacishiriza ko gatoye nk'imistari ngari we shanga ngari igenda ubabwire ko mpari igenda ubabwire ko mpari bavanye promo banyikisisari banasharika bangirira ishari umunsi twahuye muzotera isari vugana nawe sinkina nawe nto wabushaje nungana na dawe naho wabushaje nungana na dawe because daddy you gotta understand my daddy because and you too you are all the man but you never be my daddy okay nakubali kaka so ariko ndamuba sana Big Fizzo ni Big Brother ndamukunda vraiment kandi niwo muririmbyi je niyumvamo no gura collabo umuririmbyi wa kera no rimbana nawe ni Big Farious umuririmbyi ba new generation tukorana nabo numva no korana indirimbo na B-Face numva no korana na Munago numva no korana na Dramati numva no korana n'abantu benshi sana bagi batandukanye Kiriku Petit Frère ndamukunda n'iyo ndirimbo yiwe aha nihe yarankozeho courage sana mon ami yes so reka tugaruke kana ku muziki wa hano Igitega yes Igitega habiki kugira ngo umuziki ntiwicare urwego rwiza kandi bafise legend nka wewe wo mu gihe kinini aho si legend ahubwo w'Igitega gusa ahubwo legend w'u Burundi n'abajya bari kuri top bose turabakurira turababoneye izuba uranabafise ikintu jewe mbona coza nihinduka umuziki ngaha ku mugwa mukuru wa politiki Gitega so nukuvuga ko ikintu ca mbere abaririmbyi biteho enregistrement baje muri studio bose barafise indirimbo mu mitwe yabo ariko baje muri studio bagiye muri studio bakavyaroshisa akabishira ku abona bakavyambika ama video bazobivyamamare n'amaradiyo ari ngaha Igitega arabikora neza bigashimwa aravuza indirimbo ndundi ku gihe ariko ikintu dushaka rero amaradiyo agerageze kwigaburira abaririmbyi aya maradiyo niyo akwiye kuba ama management akomeye sana parce que uri muririmbyi wasohoye nka Wizaveri yasohoye indirimbo akayiha Star FM kavuga ati nitwe twakiriye kontra y'indirimbo mu mwaka wose tuzokama tuyivuza nka kire mu gatondo sangapi saa 6 ku mugoroba mu ijoro uyo muririmbyi abaririmbyi abafanzi bakunda ikintu bumva abafanzi bakunda indirimbo igumivuzwa igiye ndirimbo kabinjira bagiye no mu butambiro ivugizwe muri scene bazotamba ariko hariho abaririmbyi benshi indirimbo zabo zitakubitwa zivuzwa ku radio gake
ugiye mu butambiro ugasanga bayishize kuri scene n'abantu baca bagabanuka kuri scene. Ariko bashizemo ya babalao kanyaga ukazibona barahagurutse baratamvye. Parce que ziga za babalao na za kanyaga zifise video. Abantu barabona ugiye mutipe arabene singine bakanyaga. N'uri kuri scene aca kanyaga. We ndirimbo yawe ni hiti. None bayitamba gute? Ntiboneka. Nico gituma toge ari epoke twace tuzana kagatambo kacu ka dance ka chapari. Hari agatambo twatamba nyene abantu bakaca bavuga ati indirimbo zabo bayitambuka. Kaga dance kaguki sinzi kukibuka. Akadance yo twakazanye. Abantu bose bavuga ati iyo ntambo iraryoshe. Gushika no munsi utamvye ka chapari za Kamenge za Kinanira za Musaga bavuga ati iyo ntambo ni mu Kamenge. Turayizi nka dance ka chapari. Dance ka chapari rero mugenzi wanje twakoranye muziki muri groupe yitwa Wazee wa Kazi Family. Ubu akabakora ibintu vyiwe muri Nairobi. Iyo dance regeze kuyumva kwa Bidondo. C'est ça. Bidondo nawe ne narigeze kuyumva kwa Bidondo iyo. Umuntu yamwigishije umuziki Bidondo mbona ni nyakwigendera Sosokey. Sosokey ni yamwigishije umuziki Bidondo parce que Bidondo kera yari umuze comedy. Asikutishe. Asikutishe. Yari sigifu akaca yambara ibintu agashira ibisusu akafata gakoni. Sosokey rero acamugira umusani. Yandi acamugira umusani buri Bidondo ni cyamamare arakora bigashimwa ariko umuntu yamugishije game mbona nyakwigendera Sosokey. Nico gituma yaciye muri imbe alaze pema marehemu Sosokey alaze pema marehemu Sosokey parce que Soso ni yamusigingo ni yambwiye ati Bidondo va muri comedy nja muri music uririmbe neza ririmba ushuno munsi Bidondo ni cyamamare. So tuyaza ibintu byinshi cyane utubwiye ibintu byinshi cyane kandi uduha exclusive amakuru tutari bwaronke n'ahandi hantu kuko uzi byinshi watanguye. Turashobora kwifata nka part 1 tuzogira amasezo part 3 part 4 abantu bagende bumva ingene nuzo kubaza ibibazo bakazokomenta tukazogira ikibazo uzosubira kwimbaza ati none ko wavuze uku nakana nakabatanguye gute byose ndabifise guke. So nk'akajambo kamwe washobora gushikiriza abafani bawe bavuga ati reka uwo muntu kugira ngo dushobore kumuronka bokuronka gute kugira ngo bakurikirane ibikorwa vyiwawe ndavuga nko kuri YouTube canke ama platform yandi agenda atandukanye. Welcome to my channel. My name is Sugbi Makaveli. Wanditse Sugbi Makaveli ku YouTube uzocubona ugire s'abonner ukurikirane ibikorwa hamwe nyene nde kuyikintu kuzoba kigushikira. So telefone ndayifise na Facebook ndayikoresha. Amazina ya Facebook nka zibiri. Nkoresha parce que zivuga zose nta kibazo. Nkoresha imwe yitwa Toto Town Fans. Akaba ari n'indi yitwa Sugbi Makaveli. Sugbi Makaveli ni gwanje personally. Toto Town Fans ni abantu bose biyumvamo ko baraba Toto Town narabibakoreye kubwiwanze turacishamo amakuru yacu twese. Man. Aho ikintu kiciye kize Sugbi Makaveli. Suguje uramuzi? Suguje ndamuzi Joshua Pastor. Ugiye n'umugenzi wanje. Nawe uraza abantu bakera. Uri deep sana uri mbise man. Joshua Pastor Suguje. Ni umugenzi wanje sana. Ubu asigara umupastori atwara ishengero hariya hepfo mu Kamengeri ku mpaka wa Kinamana. Wowe wavyakiriye gute umaze kumva yuko Suguje yabaye pastori? Bivanye nuko wari umuzi. Joshua Pastor bivanye nuko wari umuzi. Ukazamba ngo yabaye pastori. Ariko kintu nabonye ko yashoboye amabanga y'Imana. Ugiye musaza ni yanywa inzoga. Kuva kera ugiye musaza ni acoma ni anywa amafege. Byakweli? Hagiye uri umuntu ugiye mu Mana utanywa ibintu nzinzoga utanywa amafege nta nyo tugira ukubisubiramo. Urabivamo kandi ukabiheba burundu. Hagiye Joshua Pastor respect kuri wewe mzee shima sana. Cyangwa ibintu by'abana nivyo. Ukujya abana mzee urabona hagiye umuntu wese akomeye ategezwa kugira role biologique. Role biologique sune imuhora. Parce que nubu yaragaragaje ko akomeye arafise umudamu. Joshua Pastor respect for you. Yaragwanye intambara y'umuziki n'ugiye musaza yageza South Africa ara promoting aba T-Max. Ugiye n'umuntu yamoya mu muco T-Max yo kumutora muri Africa F. N'umuntu ambe sana hagiye ziga video zose umuntu T-Max size Africa F. Joshua Pastor Suguje niwe yamutwaye hari. Ugiye musaza nawe respect kuri we kabisa. Ni wakera. So areka tugushimire yatanguye muziki na bagira ups nabo nizogira sezo ya kabiri tubaganirira abantu bose bakoranye n'abandi nabo bose bagira gira ups umugabo wa Miss G Flow Bikio ugiye mugabo wa Bikio niwe yatanguye na Suguje bari muri groupe yabo kera yo kuri 14 mu Buyenze
Nababiki bose urabazi. Babiki na Chanel je ndamuzi Chanel akiga muri kaki. Urabona primaire shanu kwinujya ndamuzi akiga muri kaki kuri ntuze muri secondaire ga kwijabe. Yego. Ndamuzi muri secondaire kuri William Thompson. Shanu kwine twiganye mu 10. Okay. Twari dusangiye amakuru generale William Thompson na centre formation twariganye. Natasha twiganye mu wa 5. 5e primaire twicarana gutya. Je naramuhereka mbwira ati rabi nyisho. Nta byinshi yarazi kwishura. Nta byinshi yarazi kwishura ngo sister yakunda amamodo. Yakunda amamodo. Nico gituma yabaye Miss Mama Lanoma yakunda modo no kwishura. Ariko umuntu yamukundishije umuziki n'umugabo wiwe yamuvyaje umwana wa mbere Nziza Desire. Ujya mwana wa Natasha n'umwana wa Nziza. Okay. Ujya Frejo. Frejo ujya sumwana w'umuzungu. Oya Frejo n'umwana wa Nziza Desire. Umwana wa Nziza Desire. Natasha bya yatwainda bari kumwe na Silas Damara muri clip ya Carolina. Carolina wa mukobwa uri mwiza. Ya niyo Natasha agitambwe ku umuntu wa Nziza. So, ufite ibintu byinshi cyane, so tuzokenera bibliothèque vivant. C'est moi Tupac Makaveri, Westside. Umera nk'ugenda ubarangiriza aho gatoyicisha like yo sino gutinya musani nubaha nyagasani sindi muto sindi gito kuri rap ghetto sinara ntajyame nkomezi yanje myiteguro kenshi mu byo ndirimba nkaririmba nk'impanuro kuko ejo nzobe umustare w'agaciro. Big up sana. Reka sana ndagushimire cyane. Ni Akejo Media ni Big Baby like Irakoze Korai, Mr. Prada Boy. Akejo Media, respect Bombo Clad, I taking Nova, Puyaka. Is Makavera again. Respect. Nakubali sana. Yeah.